Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakinaga. Navuye ku kazi siga ingorane zihari z'abantu banyuruje ubu ngarutse ku kazi nsanga ibiziga. Jewe naragerageje gukurikirana umutekano mu kibanza aho mutari. Nukuri nanje ndatangaye kubona ibiziga bibiri byose. Sinahura ahubwo ibi bintu burya biriko biraba babiharura kuri twebwe kuko nitwe tujejwe gukingira abantu kandi ibi byose niyo bikurikirana. Reka ndamujane mu gasho umukobwa. Hari kuri uyu wa 22 mu kwezi kwa Nyakanga aho haramutswe hafatwa inkozi y'ikibi y'umwigeme. Ibintu bitari bimenyerewe cyane bwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho abigeme basigaye bagaragara cyane ku bintu by'ubwicanyi. Ibi ni ibintu bimwe byari bisanzwe byibonekeza aho bamwe banyuruzwa abana abanyamwema bakaburirwa irengero, ariko kuri uno munsi twaramutse gufata inkozi y'ikibi y'umwigeme aho yishe abagabo babiri bigaragara ko ari amahasa. Kumvo zitari zituvuye ko twashitse aho iryo sanganya ryabereye nkuko mubibona twasanze ibintu byayangaye aho twagerageje kubaza ababanyi bari bakikuje aho hantu turababaza uko byoba byagenze batubarira ko hari mu gihe cy'isaha 10 z'umugoroba aho bumvise imodoka iza ihagarara aho hantu bagiye kuraba basanga ibiziga bibiri, ariko kumvo z'uko bamwe birutse ariko washoboye gufatwa hafashwe umwigeme. Amatohoza aracabandanya ubu mu biro byacu by'igipolisi tugiye kumufunga icamaso tubandanya amatohoza kugira urubanza rwiwe aho tuzorucira hama ibihano yakoze akabihanirwa. Yari jewe umuvugizi w'igipolisi cy'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Nufata rugero bwabo mbeho igipolisi kuva cyambwiye ngo bacahiga umwana ngo bacakora amatohoza ubu ntacigiye kingana gute. Je ndaruhiye muri isi.
Imana yoma rurya rugabo rwamekuye rumegura n'umugabo. Wikomise mwamuronse Erega sico catumye ndaguhamagara ahubwo mwene wanyu mukuru wawe Jojo tumufatanye ikiziga c'umugabo wiwe n'ihasa ry'umugabo wiwe. Jojo cyangwa famu? Jojo Yishe bahe? ego Baharafise ihasa? ego Jojo carafunzwe? Yari umubosi, yari umwana w'umubosi twigana. Yesu wera we yarasaze. Yo mana tubabarire. Ndoba nukuri yarasaze umwana w'umubosi yari umutunzi. Kumbe ko urya muhungu yarasaze. Yo ndibuka neza ko twabana mu Carama. Mana we muga abantu barogana bikweri. Yo bararuga bigeze hariya hose. Mana we umwana w'umubosi yahora yambara neza uko kuna kwita style. jewe banyita Mpahonimana Regis. Aha mumbona ngaha ku isi ndazi benshi muragira ubwoba mukibaza amazina menshi nayo ntari, ariko je narungitswe n'Imana uwanze gukiza abantu bamerewe nabi mu gakino k'ubuzima.
hari benshi babuze ababo, hari benshi babaye ibimuga, hari na benshi batazi iyo bagiye niyo baburiye kubera agakino k'ubuzima n'ibindi byinshi nashoboye kuvugira ngaha. Rero Imana yandungitse ngaha ku isi ngo nze kurokora abantu bose bagiye baratakara muri izo nzira. Ntimugire ubwoba, nk'uko Imana yarungitse Mose muri Egiputa ngo aje kurokora abantu, ariko Farawo yaragerageje kurwana n'Imana ayereka inguvu afise, ariko mu nyuma araneshwa. Mose yaje gutsinda abantu bose aratahana ca gihugu uko Imana yari yamusezeraniye. Nanje rero nje muri ino si y'agakino k'ubuzima kurokora abantu bose bagize ingorane. Jewe mpawe n'Imana Regis ndaje kugarura abantu bagira ingorane mu kano gakino k'ubuzima. Ndibaza ntimuramenya ni wa wundi yaje gukiza impumyi, abatumva, eka n'abagwaye intandara n'izindi ndwara nyinshi ziri ku isi, ariko muzomenya mu minsi iri imbere. Wa musore we, kumengo urafise ingorane, ndazi ko wagize ubwoba, ariko ntiwizere kuza gukira indwara zigwaye. Imana ndungitse kuri wewe. Mana, ndakweretse uno musore agwaye ino ndwara y'intandara, umukizi aracari muto kandi akwiye kuja kw'ishure ige nk'abandi bana, kandi azaronke n'umugore bazobana, azarondoke nk'uwavuze ati ngo bazoronderaho umusenyi wa Tanganyika. Mana bikore umukize ino ndwara iri muri we. Musore, Imana yamaze gukiza. Ntugire ingorane, yamaze gukiza. Ebi, Nakuye. ndazi ko utabona neza, navuze uburwayi bwo kutabona, kandi zibiri zose udakize. Kandi usengere uzobaza bazakwereka. Erega natewe na daimoni. Ndazi kutanyumva ariko bizogenda neza. Haguruka neza, haguruka musore. Haguruka. Bora amaboko. Narakima nkora. Ndabisa. Bamaze gukira. Sinarigwaye. Wakize byaheze. Warugwaye intandara.
mbega ubuzima bwanje bugiye kubaho gute? Ubu ndemeye yuko ubuzima bupangwa n'Imana. By'ukuri ubuzima bwiza buba bwiza mu gihe harimo ukuboko kw'Imana. Nari umutunzi ariko ubu ngiye kumaramara mu bagenzi, mu babanyi ndetse no mu nshuti. Kubwo kwifuza amarongo adahimbara Imana ngiye gukizwa, kuko kugira ubutunzi ukaba uri kure y'Imana naco bimaze. Ego kuko naco bimaze. Gusa ico nzi, ubuzima s'amahera, kuko iyaba ari amahera abakene boba batakiriho. Ejo narakurondeye ku telefone mbarira ko uje ariko ntiwabaye gishika. Nukuri mufana, nukuri turasabye imbabazi ko nagumye ndabikubwira. Niciye fatika ubwo nyene sinabaye nkiza ko bwari bwije nako n'amasari yari yo mu joro. Ivyo birumvikana ariko ujya mudamu urubanza rwiwe bamaze kuruca. Ubunye agiye mu mpimba. Nagerageje kubahamagara kugira ngo murabe nimba ari ukuntu mwodefana. Kandi dosiye yiwe yari infragile. Kwa gusesa amaraso. None urazi ko bari we yoba yaramwishe umugabo wiwe. Nkuko byagaragaye niko biri. Kandi babajanye ubunyene. Mu masaha 8 no babatwaye babureza imodoka. Urubanza rwe bamucira imyaka 10. Imyaka 10 niyo bamucira. Ibindi navyo azosubira kwitaba kandi urubanza nimba ari wisigura inyuma y'umwaka. Jojo yarishe umugabo wiwe. Ega muratwaye muzosanga bo baramubesheye. Uko matohoza twagiye turatohoza. Twasanze yuko ujya mugabo wiwe bahe yarafise irindi hasa giwiwe bita bahebe yake. Ihasa ngerageje gutohoza bivugwa yuko bava mu ntara ya Rutana ahantu bita mu Gihana. Namaze kwitanga ku bankuriye gushikiza isaje ntaco no bangifashe. Ahubwo ikintu no kubarira nuko mwokobeza amasengesho mugakomeza ibisabisha ndetse mukaza muraja kumugendera iyari mukamuhumuriza akabona ko yarasanzwe afise umuryango. Cyo kintu numva no gufasha. Nishaka ganya kuba no kumuraba ugacenga cyane ndabizi ko bishoboye ukaraba ukuntu basiyogaruka. Sisiriye nabikubariye ntacyo mfise no gukora kuno kuko bamujyanye ngaha ari naragutelefone ejo kugiruze turabe ukuntu twobigenza ariko gushika umwanya namaze gutanga dosiye yiwe ntabwo amaze no gusiba byose barabifise. Rero gushika kuri uno mwanya ntacyo mfise nofasha kiretse turindiriye icy'ubucamanza uzokora. Hola hola ni bahebi yake hiya muraho twebwe nisa turashima hama nimba ukundi yireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko odufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza. Halo tubandanye ni gikorwa.